gahuza imiryango mu karere k'ibiyaga bigari. Ndabaramukije amahoro mwese mwashimye gukurikirana kino kiganiro cy'umvo n'imbano cyo kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 10 ukwezi kwa gatanu mu bihumbi 2025. Mu kiringo kidashika n'ukwezi abarundi bazokwitaba amatora y'abashinga amateka, abakenguza amateka n'abajenama b'amakomine. Hazoba ari itariki 5 ruheshi uyu mwaka. Niyamamazo y'ayo matora ucitangura mu ndwiza itariki 13. Iki kiganiro ariko twagifashe imbere yuko haba ibirori nyezina byo kugurura ku mugaragaro iyo miyamamazo ku rwego rw'igihugu byarabibereye Igitega kuri uyu wa gatanu. Biteganije ko imara indwi zitatu. Iyo miyamamazo izitangura mu gihe udukarata twitora tutazoba turashikira bose. Igikorwa cyo kudutanga gitekanijwe kuva kuwa mbere itariki 12 gushika itariki 14 z'uku kwezi. Abatavuga rumwe na leta bavuga ko ayo matora yateguwe nabi kuva ku ntango, aha bagatunga gatoke urwego rujejwe kuyatunganya seni hamwe n'ibisata birukomoka ko byashinzwe hiyindi migambwe itagishijwe inama kandi ikaba yahawe ibibanza bike ugereranije n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD. Senivyo irabihakana. Hari n'ikibazo c'igitoro bavuga ko kizotuma badashikira co kimwe abanywanyi babo. Hari abatavuga rumwe na leta bamaze gushikiriza ku mugaragaro iciyumviro ko ayo matora adashoboka, ahubwo ho kwigwa ingene hoshingwa inzego fata kibanza zotwara igihugu mu kurindira ko haba amatora ahurikiyemwo bose kandi bahiganywemwo ku rugero rumwe. Amatora y'uyu mwaka atandukanye cyane n'ayagiye araba mu myaka 20 iheze. Ubu intara zavuye ku 18 zija kuri 5 gusa, mu gihe amakomine yavuye ku 119 aja ku 42. Ayo matora kandi ntazobera rimwe n'aya prezida yo ategekanijwe mu bihumbi 2027. None imigambwe yiteguriye gute ayo matora? Senivuga iki ku mpungenge z'abatavuga rumwe na leta? Imyamamazo nyezina izotangura mu gihe udukarata twitora tutazoba turashikira bose. Nta ntambamye bizotera. Mu gihe hari ikibazo c'igitoro mu gihugu cose, ntikizoba intambamye ku bakeneye kwiyunguruza baja mu myiyamamazo. Ibi nimwe mu bibazo tuzakugarukako muri kino kiganiro. Ibiganiro vya BBC kuri radio Isanganiro mu Burundi ni ku murongo wa FM 89.7. Muri kino kiganiro rero turi kumwe na Olivier Nkurunziza arongoye umugambwe Iprona, nkaba ndamuramukije. Amahoro cyane gose, nkaba ndabaramukije dushima ko mwadutumiye muri kino kiganiro, haramutsa nabo tugira dusangira ikiyago. Urakoze cyane. Turi kumwe kandi na Patrick Nkurunziza arongoye umugambwe Frodebu, akaba kandi arongoye urunani Uburundi bwa bose. Nawe ndakora kumukije Patrick. Yego murakoze, nawe ndabaramukije kandi aramutsa n'abadutumiza bose. Turi kumwe kandi rero n'umuvugizi w'urwego seni rujejwe gutegura amatora François Bizimana. Amahoro François. Amahoro cyane, ndabaramukije nabo bagenzanje Olivier Nkurunziza arongoye umugambwe w'adasigana Iprona, Patrick Nkurunziza arongoye urunani Uburundi bwa bose. Ndaramukije kandi n'abariko barakurikirana kino kiganiro kugira ngo baronke umuco ukwiye ku bibazo numvise mwavuze mu ntangamara. Urakoze cyane. Twari twatumiye kandi muri kino kiganiro umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi, ariko gushika tuje muri studio tangure kino kiganiro nta muntu bari bwaduhe kugira ngo dusangire ikiyago. Mu gutangura kino kiganiro rero reka mpijambo umuvugizi w'urwego seni ruje gutegura amatora abanza tubwira aho igikorwa nyezina bagitejeje mu kwetegurira amatora yimirije mu kwezi kuza. Ijambo ryawe France. Yego murakoze kumpa uno mwanya kugira ngo nshobore kumenyesha abarundi n'amakungu aho umugwiseni ugejeje mu gutegura amatora azoba kwigenekerezo rya 5 ukwezi kwa gatandatu uno mwaka w'ibihumbi 2025. Kugira ngo amatora agende neza nuko haba hariho abazoyitaba. Abazokwitaba amatora rero
aribo barundi bakwije ibisabwa n'amategeko baramaze kumenyekana hose hamwe bazoba ari 6,13,498. turamaze gushira n'ahabona aho amatora azobera ni kuvuga ibiro vy'amatora zoba ari ibiro 14,156. hariho ibizoba biri hagati mu gihugu, hakaba n'abandi barundi rero bari mu bihugu bitandukanye aho Burundi bufise ubuserukizi. Abazokwitoza nabo nyene barahari, bari mu migwi itatu. Hariho imigambwe, hariho urunani rw'imigambwe, hariho n'abigenga. Imigambwe rero yakwije ibisabwa n'amategeko kugira ngo ishobore gutanga abazokwitoza ni 23. Hakaba rero n'urunani Uburundi bwa bose, hakaba n'abigenga bashika 13. Kugira ngo kandi amatora abe kandi agende neza, nuko habwirizwa kuba hariho ibikoresho bizokora amatora. Amakarata aramaze kuboneka mbere, ubu nyene aha ndiko ndababarira no bamenyesha yuko ayo makarata yarayashikanywe mu masepi, no kuvuga mu ntara uko ari 5. Twashinze yuko ayo makarata azotangwa kuva ku igenekerezo ya 12 gushika 14. Ubundi twari twashinze yuko yari gutangwa kuva ku igenekerezo rya 5 gushika ku igenekerezo rya 8 uku kwezi kwa 5. Mugabo ayo matariki rero yukuva itariki 5 gushika itariki 8, igihugu na cyane cyane abitoza aho muri ndwi nyene hariho hazotanguzwa icese ku mugaragaro ibikorwa vy'ukwiyamamaza. Urwo rubanza rero rukaba ari urubanza ruzobera mu ntara ya Gitega, hazoba hitavye abo bose bemerewe guhiganwa bangana 9,662, aho bazoba biyereka abazobatora ko biteguye kuzanga amakarata. Bigoye ingene cohurirana n'umwiteguro ubwo rubanza rw'itariki 9 narirya abateza gutanga ayo makarata no guhagarara ico gikorwa aribo bariko barategura n'ubwo rubanza rw'itariki 9. Twaciye rero tubona yuko ico gikorwa twocungururiza itariki 12. Ibindi rero tumaze kubona twegeranije bituma amatora azogenda neza, nk'ivyo bita mu gifaransa materiel lourd, no kuvuga ry'amaisoloir, amaurne, ivyo twaramaze kubishikana aho bitegezwa gushika mu makomine. Ibindi bikoresho vyerekeye ikarata yitora, ikarata yitora yo no kwitandukanya n'ikarata y'utora. Ikarata yitora ni bulletin de vote, ikarata y'utora nayo ni carte d'électeur. Izo zose ziramaze kuboneka, n'ibindi bikoresho byose bijana byose biramaze kuboneka. Ubu biriko biraduganwa mu makomine aho amatora azobera. Hanyuma amatora kandi kugira abe neza ateza kuba hariho abarorera ayo matora yuko yubahirije amategeko yuko ariko agenda neza. Abarorerezi rero turiko turabaronsa ubu muri no minsi imba zo kugira ngo bazoje kurorera. Muri abarorerezi harimo abarorerezi mpuzamakungu, abandi turiko turaha impapuro zo kugira bazoje kurorera amatora ni inderetsi z'imigambwe n'urunani n'abitoza ku giti cabo. Nabo nyene ubu turiko turabaronsa impusha zo kugira bazogende gucungera ayo matora hariya ku biro vy'amatora. Hanyuma rero hariho inzego zizohagarikira amatora. Urwego seni rurahari, sepi zirahari, sesi zirahari, n'abazoja muri biro de vote baherutse gushigwaho. Ngi tumaze gushikako yerekana koko ko amatora turiko turayategura neza. Urakoze cyane, reka tugire ko tubaze Olivier Nkurunziza arongoye umugambwe Iprona. Ngira ngo arumvise ibyo uhejeje kudondagura ingene mwiteguye. Mwebwe mu mugambwe Iprona murashima iyo myiteguro, murahuza na seni yuko ibintu biko biragenda neza? Murakoze kutubaza ico kibazo. Iby'umugwiseni ku kivi twese bama badutumira bakatubwira aho bagejeje. Ariko kwibutsa abarundi ko hariho by'ukuri umugwiseni ibyo wagiye urategura natwe imigambwe bikadutera ingorane cyane. Ubwa mbere dutangura kutubwira aho ikirangamisi kizogenda,
umugwiseni baribuka ko imigambwe myinshi twabanjije kugwa mu gahundwe kuko ico kirangamisi cyatuma binjira by'ukuri kuzana intonde badusugumye cyane kuko bari baduhaye ukwezi hafi kumwe gusa ko kurondera izo ntonde kandi tukavuga duti izo ntonde zizomara amezi 6 kubera iki bitumarira iki. Nivyo twaricaye n'imigambwe turaganira turabicaye hirya no hino, ariko ico gihe bari babizanye batabitubwiye. Icya kabiri ni mwibuke ko naho mu gwisenu utari bwajeho itegeko rigenga amatora, imigambwe myinshi mbere n'umugambwe w'abadasigana urimwo hari byo twari twaneguye birimwo. Twaravuga duti ntibishoboka ko bahindura ku buryo basaba yuko abantu bitoza nko ku rwego rw'umukuru w'igihugu basaba amahera angana imiliyoni 100. Ivyo kwari kunaniza abarundi kandi nivyo twari twaganiriye n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati n'abandi ntibari babishizemo. No kuvuga yuko hari ivyo bemeje nyene dupfa kwemerana, ariko hari undi bo barahinduye arivyo bahinduye muri ivyo mwasaba. Nta na kimwe bahinduye, twagiye uko nyene. Mugabo urumva ko intango yabaye ubwa mbere hariho imyidogo mu migambwe. Ica kabiri nivyo bavuze integuro z'imigwiriho, imigwiriho nivyo umugambwe w'abadasigana mu ntara makomine turafisemwe abantu, ariko naho nyene harabayimwe imyidogo iboneka kuko nko mu bantu 10 canke 7 harimwo umuntu umwe, ugasanga abenshi bari mu mugambwe uri ku butegetsi, naho nyene warumva ko imyidogo yabaye. Ariko navyo nyene twavuze duti ico twifuza nuko abo bantu okuri mu z'imigambwe bakaba abakozi ba seni vy'ukuri. Icaciye gikurikira nivyo ku ntonde umugambwe w'abadasigana warasubira idoga kuko ku ntonde twari twatanze mu makomine arenga 42, ariko amakomine 3 barayakuramwo ngo nuko harimwo abantu bamwe badakwije imyaka, ariko twari twasabye yuko abo bantu twobasubiriza kuko ikosa ribaye ku rutonde rw'abantu 50 hakabamwe umuntu umwe canke babiri agira ikosa, byari byoroshe ko babisubiriza. Ivyo byose seni ntaco yadufashije, ntiyavyemeye, n'indi migambwe n'ivyakunze. Hose murumva ko naho twagiye mu matora hagiye harimwo imyidogo itari mike, ariko imigambwe kuko yemera yuko tuja mu matora nako nyene ikajamwo ikagerageza. Hageze byo bimwe byo kwandika abiyandikisha baja mu matora, naho nyene imigambwe yaridoze ko abagize ibiro vy'amatora bazokwandika abo bantu le bureau d'inscription. Naho nyene twaridoze tuvuga duti mwashizemo umugambwe umwe mwategezwa guciramwo abandi bose kugira ngo bishoboke abantu biyumve kwiyandikwa twese twojamwo. Navyo nyene murumva ko hagiyemwo ivyidogo. Akamara mazana n'umugambwe w'abadasigana uri kuridogera, kandi n'umuvugizi wa seni niyo biharira tumaze tuvyerekana ni mu bijanye n'ibi vy'amabiro de vote. Ingingo ya 40 y'ibwirizwa rigenga amatora isaba yuko imigambwe yose, amoko yose, aho bishoboka canke ibitsina byose vyoja mwayo mabiro de vote, kuko biro de vote igizwe n'abantu 5. Akaba yavuze yuko hari ibiro bishika 14,000 ugwijije abo bantu 5, no kuvuga abantu bazoba bagize ivyo biro n'abantu barenga 70,000. Kandi mu ivyo biro vy'amatora niho dukeneye by'ukuri gukurikirana ko amatora ariko aragenda neza. Ariko ahantu barakumiriye abantu, igambwe iprona wari twaye muri seni, ari ntara bataduhaye n'umwe, muzabutanyerera za mu ntara ya Burunga, nivyo ntara ya Buhumuza baragerageje, buyi muri meri naho nyene baratwizimya. Ugasanga ari ahantu batanga abantu 5,500 ugasanga nta muntu n'umwe arimwe. Murumva yuko ubwa mbere tugiye mu matora twidoga ko ivyanditswe mu mategeko twatoye, naho nyene ayo matora harimo ivyo twanegura ariko bitariko biraja mu ngiro. Ni rero ico twe twifuza nuko nivyo amatora, ico kivugo cyuko amatora yogenda neza, abantu bagonorewe bamerewe neza, nivyo twese twifuza. Ariko murumva ko hari imyidogo mu banyapolitike, nivyo hariho n'ico mukuru w'igihugu yatumiyemwo abantu kugira bugurure. Ni byiza cyane kugira ngo bereke abarundi yuko amatora ameze neza. Ivyo je ndavyeka, ariko tuvuga dutu ubwa mbere iyo ntego riragoye gutwara abantu barenga 1000 bingahe nko mu mugambwe iprona naruye mparuye abo bantu bose abatwara ku kibuga Igitega n'abakuye mu gihugu byontwara imiliyoni zirenga 100 z'amatike kubagaburira hafi 200. Ayo mahera tuyakeneye muri kampanye, urundi barakenye. Naho babigize uko abantu bazogenda bizosanga kumbure ari umugambwe uri ku butegetsi gusa baretse kujayo, atari uko bababuze
ari uko babuze uburyo bwo gushikana iyo migambwe myinshi turayizi. Nagira ivyo byateguye mwabivuganye kugira ngo ntihagire umuntu aza gusanga yasigaye inyuma. Ivyo twarabishikirije mu nama yuko batumiye imigambwe, ariko gutumira abantu bangana gutyo bakaja aho hantu biragoye, nivyo barabidushikirije. Mugabe integuro y'ubugija yiragoye, nivyo imigambwe nta mugambwe uja mu matora itike, ariko ubwo buryo tubukeneye mu matora turiko tubukoresha muri kampanye. Kurya rero muri umukuru w'igihugu nivyo yaradutumiye nibishasha bizobivuga, ariko twe dusaba abarundi uko tuja ku kibuga kwerekana ko amatora azogenda neza, ahubwo nuko bija mu ngiro mu mitumba abantu bariko barahiganirwa, abantu bakariganwa atawusigana uwundi atawusuga umuwundi. Ivyo vyonyene nivyo bizoduha ko amatora azogenda neza. Nayo kubivuga mu ijambo abantu bagiye kuri stade nta nyungu ni mbonamo ni umumbero gusa ya politiki. BBC gahuza miryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. Mbere yuko dusubira kwa France ariko tubaze na Patrick Nkurunziza arongoye urunani Uburundi bwa bose, nawe yagire icavuze hama dusubire kwa François Bizimana atanga inyishu kuri ibi muri ko muravuga ko bitagenze neza. Twebwe mu runani Uburundi bwa bose ko amatora atanga gutangura twarabibonye, ni gutunganya ingera amatora azo indira bitunganya n'amanama mbere arabatari make. Mugabo rero ikibazo ni icihura naco hageze gushira ko abakozi banorera ku masesi bacanja mu masepi, aho haribonekeje ko bashizemo umugambwe uri ku butegetsi gusa, ugasanga mu gihugu cyose babaye abantu batatu canke bane, ukibaza rero ugakurikira ukibaza nyene bizogenda ukabura ugiye muri pro ukabaza ugasanga ni ibibazo, ugiye muri imigambi yose ugasanga ibibazo. Ibyo rero nuko hari magana ko tugiye mu matora kandi rero byose bya sesi na sepi birimo abantu bo mu mugambwe umwe. Mugabo cyadutangaje ku bijyanye n'intonde z'abashinga amateka, izo ntonde zaragiye zirafukwa zose mu nyuma mu nama ubwo si cyagihe mwari mwashizemwo umushinga amateka agatorwasa. Ibyo ndaza kubigarukako ndaza kubishikira nibyo ngomba shikeko. Iyo rero duceze gushira intonde z'abashinga amateka bacara zifuta bavuga ko twashizemo abashimwanyi bo kwa Gatorwasa ndere n'umushinga amateka Gatorwasa no nyene yarimo mu ntara ya Butanyerera barazifuta. Icagiye kudutangaza rero nuko no batera komine bari baduhaye n'umunani mu makomine 18 baratwemera kugenda mu matora, mugabo ibyatebye zose twumva ngo bazifuse. Ico gihe twaciye kwitwara baratwemerera ko kushobora gukora ibindi ntonde abanywanyi bose kwa Gatorwasa atanumwe, ariko kwa 18 bari batwemereye nazo zose barafuse. Tacho twagize kugira ngo turabe ko twosubira kwitoza mu izo batwemereye nazo baratwangira. Icadutangaje rero nuko urongoye seni yari yasohoye urupapuro rwa de grâce imbere yanarusinye, ariko mu nyuma twanarubonye mu nyuma twariye kudepoza aho tuza kwite gutwara ruguru mu masepi kugira twogenda mu nama y'amajambo ya komine. Mugabo icadutangaje baratse gutora izo ntonde ziwacu kugira ngo kumbura umuvugizi ko Tizimana akaba ari ngara za kuduha umuco. Twaratangaye ko bona umukuru wa seni atinye ikintu mugabo ikigende mu ngiro byose byaraduteye amakinga uko amatora ariko arategurwa. Ngarutse nyuma gato rero naho bashoboye gukura abantu bose begamiye kwa Gatorwasa bamushigikiye bakakura ku ma liste y'iwacu, twebwe baratubwiye ko twarenza amategeko, ariko twebwe dusomye neza amategeko agenga igihugu ibirwa nshingira y'imigambi, tukagenda tukaraba ko ushizeho urunani n'ahantu yanditse ko uzoshiramo abanyamigambi, handitsemo ko umuntu wese ashaka yinjira mu runani aho ashakiye nuko abyiyumvira. Nta hantu twabonye bavuga ati urunani bavuze ati mwarukoze muri migambi dushaka abanywanyi banyu gusa, ariko umuntu uwo ari we wese arashobora kuza mu runani atamugambwe yegamiyemo. Byose byaradutangaje rero ko natwe kugira tubashiremo twari twabonye ko twisubiza amategeko, ariko uwo mushinga amateka n'abamuyoboka bose seni yashimiye kundukana. Ariko se abirukanye urumva ko byavuye mu butungane, twoharira ku ngingo yafashwe na sentare, ahubwo tuvuge kuri ivyo bindi umuntu abona yuko nyene seni yoba yarakoze ku bwayo canke ari leta canke umuganga uri ku butegetsi. Ariko urumva iyi ngingo yashinzwe na sentare, urumva sentare yamaze fata ingingo iba yayifashe. Sentare
ingingo yafashwe na senise niyo yabirukanye twitwara muri sentare yo yatwubahirije kubyo twayisabye seni niyo ntandaro ya byose niyo yatanguye byose itariki 9/5 igiteganijwe ibirori yo gutanguza kwiyamamaza byararikiwe n'umukuru w'igihugu. Twebwe rero mu Burundi bwa bose natwe tubona ko turetse ko bisaba uburyo bwinshi cyane kandi tubukeneye mu kwiyamamaza, twabonye ko mbere ari gukomeza umugambwe CNDD wiyamamaza kuko barazi neza ko ubwo buryo imigambi yose atabwifise ariko bo barabufise basubiye bw'igihugu ubwo barondeye bo bafite uburyo bwinshi cyane kudusumba. Nuvuga ko rero katwe mu Burundi bwa bose bamaze twirukana mu mariste yose y'abajenama b'amakomine tugasigara turi abashinga amateka gusa ko turi abantu baterenga 200. Bashobora gufata abantu 200 rero ngo batware kudefira mu bantu ibihumbi n'ibihumbi. No kuvuga ko umugambi CNDD-FDD uzo uri kuri amamaza stade zo yuzuye aba CNDD-FDD. Twebwe rero mu Burundi bwa bose turabona neza ko ari imyamamazo y'umugambi CNDD-FDD ibandanya. Twari twatumiye umugambi CNDD-FDD ariko ntibashoboye kurungika ubuserukira muri kino kiganiro. Reka tubandarize kwa François Bizimana avugira urwego seni ruje gutunganya amatora. Ibibazo yavyumvise byinshi, hari ivyo aba bose basangiye ingene seni yagiyeho, ingene inzego zikomoka kuri seni zagiyeho, iyandikwa abashinzwe icyo baje kwandika, abari mu biro by'amazobera amatora usanga hari abo benshi higanje wa mugambwe CNDD-FDD gusa. Hakaza n'iki kibazo cerekeye ibi birori mwatungaje tariki 9 biteza kwitaba abantu bose bazokwitaba amatora yo mu kwezi kwa 6. Abandi bavuga cyane abatavuga rumwe na leta bavuga ati uko no kwiyamaza kwa CNDD-FDD kuko ntivyateguwe ku buryo twese tushaka kubijamo ko nta buryo buhari. Ivyo byose ga François we bivuga kwiki? Mpereye ku mushinga amateka Olivier Nkurunziza yasize imbere cyane imyidogo, kandi n'ubundi Patrick Nkurunziza nawe nyene numvise ahanini bashimikiye ku myidogo, aho nk'uwa mbere yagize ati twaragiye turaja inama nyinshi ati mu ntango ibintu ntivyari bimeze neza. Ivyo nivyo gushima, aho hose hazoba habonetse ivyo abegwa n'amatora badahurije ko n'umugwiseni, nta kindi twebwe twasize imbere atari kuja inama n'ingingo nabo kugira ngo ibintu tubibone cyo kimwe. Ikindi naco numvise bavuga kuvyerekeye ngo caution ingene imeze, ivyo ntibayibaze seni, abo bariko baravuga baraserukiwe mu nzego zishinga amategeko. Ivyo vyerekeye caution biri ibwirizwa riringaniza amatora mu Burundi. Twebwe rero dushinzwe gushira mu ngiro ayo mabwirizwa nk'uko bonyene baba bayaduhaye, kandi bo yabivuzeho muri Iprona iraserukiwe mu nama nshinga amateka, irazi ingene vyagenze kugira bije muri iyo code electorale. Twebwe birimwo ntidushobora kureka kubikurikiza. Yanavuze kandi yuko ngo hari intonde zawo zo mu makomine twakuyemwo za Iprona, no mubwira ko ari muri komine ya Bururi no muri Musongati kubera bari basizemwo abadakwije imyaka yo gutora. Abo nyene rero ariko ngo barasavye yuko bo basubiriza muranka, abizanye igihe carenze. Calendrier electoral yaravuga igihe amarukura bera, bagiye kubizana rero ikiringo cerekeye amarukura cararenganye. Iyo rero abantu bariko baratunganya amatora nk'uko nabivuze, twebwe twisunga amategeko ahari kandi barabizi no mu butungane. Ugiye kunguruza urubanza ibiringo vyakurenganye ntibavyakira. Ikindi naco numvise iyi myidogo nyene ivuga ngo hagiyeho muri seni abantu batumvikanywe ko, muri sepa batumvikanye ko, muri sesa batumvikanye ko. Aha rero biragoye kuko nko muri sepi ntibuhumuza numvise umushinga amateka Olivier Yakengutse ati vyagenze neza. Hari abo muri sepi bariyo n'abantu 9. Imigambwe nayo ico gihe mu Burundi uko tubizi ni imigambwe 37. Imigambwe 37 ndishobora kuyishira muri sepi buhumuza ngo bishobore, kandi ibibanza ari ibibanza 9. Muri Bujumbura ni ibibanza 13. Ngira ngo nuko babonye yuko muri aba 30 nabangahe hagimwo nka mugambo uri kutetsi benshi gusumba. Aha nuko atagomba kubivuga, nawe nyene abafise ni benshi gusumba abandi, kuko
iprona hari habifise iyindi migambwe idafise. Ico kuvuga rero ngo benshi no kuraba abo benshi abaribo bajya afise nawe nyene uwobaha umugambwe udafisemwo n'umwe hari naho wokoma amashi gusumba uko wewe ariko arabivuga. Kugira abantu batahure ngira ngo mubabwira ico mwafatiyeko. Ico twafatirako ubwa mbere twararaba yuko imigambwe ishoboka iserukiwe, hanyuma ntiyari imigambwe gusa ibwirizwa kuja muri izo nzego za seni, n'abatari mu migambwe barafise uburenganzira bw'uko bashigwa muri sepi, bashigwa muri sesi, bashigwa no mu mabiro do vote. Ivyo barabizi yuko ariko bigenda. N'abari muri za organisation de la société civile y'amashirahamwe haranira ineza ya bose barabifitiye uburenganzira, n'abari mu mashengero barafitiye uburenganzira. Uwumvise rero imigambwe iriko iravuga yuko bari kuba aribo baroyemwo, imigambwe iriko iravuga uko birumvikana, mugabo umugwiseni ujejwe gutunganiriza abarundi bose. Ntitwoshiramwo imigambwe gusa ngo heze gukuremwo n'abo bandi kandi ari amatora y'abarundi bose. Murabo ubushinga ntahe birimwo navyo nyene bihoshiramwo none umuntu aja kuvyonona. Turashiramwo nyene abantu barangwa n'ubushinga ntahe, ivyo nivyo birumvikana. Abo nabo bari hose, bari mu migambwe, bari mu mashirahamwe haranira ineza ya bose, bari mu madini, hari n'abatagira na hamwe bari mbere, mugabo ukabona yuko yotunganiriza abarundi, kuko ivyo tubitegekwa n'ibwirizwa shingiro niryo rivuga yuko tubwirizwa gukora ku buryo imice yose y'abarundi ibamwo mu ndinganizo y'amatora. Hanyuma urongoye urunanire y'Uburundi bwa bose nawe yavuze twebwe ngo ari twe twakuyemwo cane ngo umushinga amateka agatorwasa, nibaza ko ariko araturengera akariyimbi yakuwemwo n'amategeko. Kandi nabo nyene igihe baca bashingisha urubanza muri sentare ibahiriza ibwirizwa shingiro, ngira babigize bisunze amategeko. Hanyuma bamaze gushika muri sentare ibahiriza ibwirizwa shingiro, nari gutegeye yambwira ati sentare ibahiriza ibwirizwa shingiro imaze kwihweza ivyo twayishikirije, umushinga amateka agatorwasa yaciye imusubizamwo. Aho niho twaca tubona yuko twarenze amategeko, none kwitamusubijemwo. Hanyuma sentare rero bahize ubwizwa shingiro ingingo ifashe zikaba ari ingingo ntabanduka. Nibaza yuko yozikenguruka uko ntagaruke muri seni uwo yitwariye ngo abari bagaruka yuko ari we umutunganiriza. Aho yagombye ko umutunganiriza yararonse inyishu, nibaza ko yokenguruka iyo nyishu yaronse. Hanyuma bavuze naho ati urubanza ruteguwe hariya mu ntara ya Gitega w'itariki 9. Tutarashika ngaho abo mu Burundi bwa bose baravuga yuko ikiringo president wa senere yatanze cubahirijwe, kuko baragiye bajanye intonde baranka kuzakira, kandi ico kiringo kitararangira. Nuko atagitomo icari cyo byose ico kiringo deredo grâce ngo bari batanze kugira ngo ivyo sivyo deredo grâce ntabwo ntiyashobora kubaho, kandi calendrier electorale yamaze kuvuga igihe amadosiye y'ivyerekeye amakomine abwirizwa kwakirwa. Hanyuma iyo calendrier electorale rero ikaba yari yamaze gushigwa mu itegeko ry'umukuru w'igihugu rihamagarira abene gihugu kwitaba amatora. Urumva rero iyo deredo grâce ntako yari gushoboka mu gihe iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu ritabanje guhindurwa, ntivyakunda na buhoro buhoro. Hari ikindi kibazo ngira ngo aba batavuze ngaha, ariko hari ikibazo muri uko gutegura amatora nyene aho vyagiye bavugwa yuko n'igihe bariko barandika bazotora bamwe mu banyagihugu barungikwa ku nguvu. Mwebwe nkase nivyo ntimwarabibonye? Ivyo bariko barashikuza, kandi abatari bakiyo turiko turaganira ubwa mbere badusaba ko dukurikiza amategeko, ahandi nabo bakatubwira ngo tuyarenge ngo ntituyakurikize. Nkabijya vyuko bahimirije abantu ngo bagende kwiyandikisha, pija bitegetswe n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi mu ngingo yaryo ya 70. Ngira ngo abanyepolitike iyo ngingo y'ibwirizwa shingiro barayisomye, aho ivuga yuko umwene gihugu wese ategerezwa kurangura ico cyose igihugu kimukeneyeko. Kandi iyo bwirizwa shingiro ryemejwe n'abarundi bonyene, ijwi ku muntu. None ariko naho vyanditswe yuko barungikwa ku nguvu. Inguvu ntibumva ko aribo bazihaye, ntibumva ko aribo bavuze bati ico bazodusaba cyose tuzogikora. Erega itegeko ryo nyene niryo rifise inguvu. None biri mu itegeko, inguvu zisumba itegeko zova hehe? Haba hasigaye yuko
abajejwe kubahiriza amategeko baca babishira mu ngiro nk'uko abenegihugu bo nyene bavyisabiye abenegihugu bagize bati ico muzodusaba cose tuzogikora. Imyidogo yabaye nuko bagirije urwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi rwa CNDD-FDD imbonerakure ko bakora ivyo bikorwa byo guhatira abantu harimo n'iterabwoba ngo bagende kwiyandikisha ku nguvu nuko nyene uyu munsi userukira umugambi CNDD-FDD atitavye muri kino kiganiro ariko bavuga yuko ari abayoboke babo ari imbonerakure zabahatira uja kwiyandikisha ku nguvu. Ivyo byuko ngo zari imbonerakure ni iki eka twe tuzi gusa yuko icatumye abantu bahimirizwa ngo baje kwiyandikisha ari iryo bwirizwa shingiro bo nyene biyemereje rivuga yuko ica bene gihugu bazosabwa bategerezwa kugikora ubwo nyene. None abarongoye intwari bageze bati erega turiko dushira mu ngiro ibwirizwa shingiro mwebwe nyene mwiyemereje. Je numva yuko atakurengera karimbi abantu nico gituma ngira nti abantu ntibasabe yuko amategeko akurikizwa ahandi naho ku rundi ruhande bagire ngo hagarika gukurikiza amategeko. Ivyo bishoboka. Ego duga kwijambo tubanaye kuri wa musi mukuru ubucuba itariki 9 nawe nyene barawunegura. Ego uwo musi mukuru tegekanijwe mbere ngira ikiganiro kizoba umunsi mukuru warayibaye. Integuro y'uwo munsi mukuru abo babiri bariko baravuga ku radio je ndazi yuko mu nama yo muri seni ariho bari turavugana ingene uwo munsi mukuru uzogenda. Hariho abatari bake bavuze bati hariho ibizotugora nko kwiyunguruza bizotugora n'ibindi ariko urubanza rwo kwiyamamaza nkuko kuko egazo batanguye imyamamazo urubanza rero rwo kwiyamamaza sigirasa ubwa mbere rubaye mu Burundi kandi imanza nk'izo zama zitwara uburyo kuko nta kwiyamamaza umuntu ajamo n'ubundi uburyo atabwegeranije. Je nibaza yuko ico twarakivuganye bagira ngo seni ironse uburyo abo bazoja kwiyamamaza oya siko bimeze. Seni si yiha uburyo abaja kwiyamamaza uburyo babuhabwa n'abanywanyi babo yo kugira biyamamaze hanyuma bazoshikire ubutegetsi kandi noneho twe nkuko babivuga bavuga bati ugo rubanza twe ntiturutahura kandi umenga nubwo guherekeza umugambi uri ku butegetsi baze guhezagira gusa yuko kwiyamamaza kugira gutangure kandi babona yuko biriko birabavuna. Ugo rubanza ntiruje giturumbuka. Ugo rubanza rwamenyeshejwe abarundi na cane abimirije guhiganwa barumenyeshejwe kuva mu mwaka uheze hari mu kwezi kwa gatandatu ku mwaka uheze niho nyanicyubahiro umukuru w'igihugu yagira ati jewe ndipfuza yuko abahiganwa bonja hamwe hagatanguzwa imyamamazo bari hamwe bafatanye mu nda kugira ngo berekane yuko amatora mu Burundi atokwama aringanizwa nk'uko umengo ni ikintu kidasanzwe gituma abantu baja mu ruhagarara ati dutegura amatora nka kurya hategurwa Jeux Olympiques. Abantu aho baza bakagwana mu nda bakumva yuko bagiye guhiganwa ari bamwe bafise umugambi umwe wo kurondera ineza y'igihugu. Nivyo rero twebwe mu gutegura urubanza twisunze kandi kuva ico gihe arabimenyeshejwe tugiye turavugana atari aho bavuga bati ni uburyo babera intambamyi nayo ahandi intumbero y'ugo rubanza ntabwo twigeze twumva bavuga yuko ari mbi. Iyo rero ikintu ari ciza urakironderera n'uburyo bwo kugikora. BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93.8. Reka tubusubire kwa Olivier Nkurunziza arongoye umugambwe ipronangira ngarumvise inyishu ahawe ku makenga ni ibintu yagiye arabona bigenda nabi muri iki gihe cyo gutegura aya matora ariko mu minsi za Olivier murabona ko imyiyamazo tangura mu ndwiza muzovyugurura ku mugaragaro itariki 9 ariko kandi n'udukarata tw'amatora bazotangura kudutanga umunsi umwe imbere yuko mutangura kwiyamamaza. Biri mubona biri imbere canke muri iyo myiyamamazo mubona ko bizohava bibagurana nk'ibiki? Nta bishasha birimo kuko twarabiganiriye nivyo yavuze yuko habaye ingorane kuganira ivyo ukuri hari amanama menshi turabivuga ariko ivyo je nama mvuga gute habaye inama n'ingingo ivyo abantu bavuganye bitaja mu ngiro. Iki kirahambaye ntagifatanye ikintu minenegwe c'amabiro do vote ni itegeko ryanditswe yuko mu mabiro do vote hajamwa aho bishoboka imigambwiri ko bajamwo bose. Ubwa mbere cyo nomenyesha abarundi n'amakungu ko ivyo amabiro do vote ari ibintu bihambaye
cyane kuko ni itegeko twari twarigize kubera ko twari twarerekanye ko igihe abantu batari mu biro by'amatora ngo bikurikiranire ko hashobora kubamwo ibintu bitameze neza kandi mu itegeko abashinga amateka bararitora kugira ngo icyo kibazo gitore inyishu. Seni niyemeze ko ari ibyo itangwa kw'amategeko kandi umukuru wa seni yaranditse arasaba imigwi mu ntara mu makomune ariko baranse kubishyira mu ngiro. Ikibazo nama niyumvira none umugwiseni ku rwego rw'igihugu urashobora gutanga itegeko mu makomine no mu ntara bakanga kubishyira nk'irihe tegeko batanze bavuga bati nimukurikize ingingo ya 40 igenga itegeko ry'amatora vuga yuko mu biro by'amatora aho bishoboka hose hajamwo imigambwe yose ibitsina niki ariko mu kijanye n'ivy'imigambwe abanyapolitike bitoje ico kintu nikiriko kirakurikizwa. Banzugeze ngaho nyereka François tumuha kanya yishure kuri ico kibazo hamace tubandanye. Ubwa mbere iyo ngingo ya 40 tubanze tuyisomere abantu n'amakungu babanze bayumve. Mwavuga bati abahagarikira amatora mu kibanza kimwe kimwe cyose cyo gutoreramwo bagizwe n'umukuru wabo n'abandi bane bagenwa n'umugwi wigenga ujejwe amatora mu ikomine abo bose bakagenwa mu biyandikishije kuzotorera aho hantu bakagenwa hubahirijwe kw'ivyiyumviro vya politike amoko n'ibitsina biserukirwa bikwiye. Aha rero iyo tugeze ngira ngo muri interpretation y'itegeko niho rimwe kumbure duheza ntitubihurize ko ubwa mbere mu bazokwitoza muri ano matora mwumvise ko harimwo imigambwe harimwo urunani uburundi bwa bose harimwo n'abazokwitoza ku giti cabo abo bose rero barafise uburenganzira bw'uko bashobora gutorwamwo abaja mu biro vy'amatora. Abantu ntibahave bibaza bavuze mu vyumviro vya politike ngo ni imigambwe yonyene none uwazokwitoza ku giti ciwe wewe uwo ntazobaje gukora politike. Nina banumvise neza Olivier amakenga afise nima numvise amakenga Olivier afise ningene muri abo bantu bose usanga haca higanzamwo umugambo uri ku butegetsi gusa ugasanga nta yindi nabo mu yindi migambwe hakabamwe abigenga ivyo turazinanye mu makomine mu mitumba ayo niyo makenga umugambwe w'abadasigana gushika no munsi turiko turashikiriza kandi ari kintu kibi cyane mu byo turiko turategura amatora nibaguma babirenza ku ruhwa rw'amazi. Murakoze cyane inge ntanga umuco aha ndiko ndashikiriza bino vyiyumviro je ndafise rapport zavuye mu ntara mfatiye nko ku ntara ya Burunga ndafise rapport ivuga yuko ku migambwe 15 na coalition bitoje yuko abagize roku mu gihe kizwe n'amategeko ari ipona nayo nyene ikagira roku muri komine ya Musongati hamwe n'umugambwe CNL barumvirijwe ibyo baragizwe nyene makomine yose ahubwo abo mu mugwi baciye binyegeza nico gituma avuga ni umugwi seni ubwura kontrola abantu twara mu ntara no makomine ubwo niba ariko babivuga kuko bicaye ku biro ngaha turabakontrola cyane ntibumva yuko na raporo batanze yuko ndayifise ariyo raporo babahaye muri kino gihe twarivuganiye iyo siyo niyo guhenda abantu yego dutera imbere y'indi Olivier hanyuma mu ntara ya Buhumuzana abagize roku n'umugambwe CNL wonyene abandi bose barakengurutse ngo mbe ndagarukiriza ngaho yego urakoze iyo rero abantu aho mu ntara ya naringize nti twebwe ikintu yo kigenda neza hakenguruka kubera urimwo wewe ntiwibaza yuko abandi nabo bashobora gukenguruka aho bari kubera urimo hakenguruka mugabo ahandi ugomba yuko ucubayo abandi bagaca babura kugira ngo bandanye ukenguruka wenyene. Reka tubandanye reka Olivier abanza arangize amace tubandaniza ku Burundi bwa bose. Ndiko ndavuga ni iki rero c'amatora ni ikintu gikomeye umugwiseni utegerezwa kumenya ko turaja mu gihe gikomeye. Izo nyishu uri umuvugizi n'ivyo je narabaye umuvugizi w'inzego narakoreye mu bisata ariko hari ibintu bikomeye cyane umuntu atarenza ku ruhwa rw'amazi ahubwo ari ibintu byo gutorera inyishu. Icya kabiri nivyo ibi byo gutora amakarata umugwiseni waradusiguriye kandi natwe tuzoba turi mu matora tuzohimiriza abantu nta makenga dufise ko tuzohimiriza abantu baje gutora amakarata
seni yarabidusiguriye igituma kuko umuntu adafise ikarata y'itora ntatora kandi nayo umukuru w'igihugu niyo bafise uburenganzira bwayo ariko twebwe ico dusaba seni tuyisaba ngo mu ntambwe ziriko ziraba ni yinengesere ntihabwira imvugo ya politike nibagira imvugo y'abahinga gira ko ya politike niyo yo kurenza ko niyo gufata ibintu nk'uko umenga ni ibintu bisanzwe kumenga ibintu byose biko bigenda neza umugwi seni siniyumvira neza kuri kuramenya neza ibikorwa mu makomine kuri kuramenya ibikorwa mu ntara kuko raporo utanze nta busa n'izisaniye n'ibyo twayihaye n'ibyo dufise nico gituma tuzokuyandikira natwe kugira tubiyereke ko raporo itanze atariyo kandi twatanze mu gihe cyo ariko kandi izo n'impungenge zikomeye cyane mu gihe tugiye mu matora abazocungera amatora cyangwa abazoyahagararira badakurikije itegeko rivuga gira ko kugira tuce tuja ku Burundi bwa bose gira kuvuga no ku kibazo navuze mu ntangamara cerekeye ikibazo c'igitoro ni ikibazo gikomeye cyane umugwiseni ntaco gikora ko kuja mu matora nk'ubu ntituzi naho badutumiye igitega kuntu tuzoshikayo n'abantu kuntu bazoshikayo kuko amabisi aragoye n'abafite imodoka zabo baziragoye jewe nyene ndiko ndavuga ngenda mu ntara ya Cibitoke mu ndwi heze byarananiye konjayo kubera ingorane z'igitoro bigo rero dukorera mu bihe bigoye ariko naho bimeze uko kwa matora ara y'amakomine n'imitumba abo ku mitumba n'amakomine bazokora ariko mwumve ko tuko dukora ku bihe bikomeye bigoye kandi sinovuga ngo umugambwe uri ku bitegetse ngo ufite ibitoro ngo naho byufite nawe nyene ariko amatora tuzoyajamwo bitwovuga ngo amatora nasibe kuko amatora asivye igihugu toja mu zindi ngorane tutaramenya ukuntu zoba zimeze. Urakoze cyane Patrick Nkuru nziza mwebwe mwarigize kunavuga neza yuko mu by'ukuri muravye ingwara ziri mu Burundi cyane n'ingwane nk'ivyo byitoro twako turavuga muvuga muti nukuri amatora yakwiye kungurizwa ku yindi sango kugira ngo twitegure neza hanyuma abantu baze bahiganwe bangana imbere y'amategeko. Ugire ico uvuze hanyuma usubire kandi ugire n'ico uvuze kuvyerekeye n'inyishu waronse kuri kwa François Bizimana umuvugizi wa Sena. Ngenda guheraho François Bizimana ahereje ndacangaruka kandi ku byo twayahereyeko yavuze ko mu byo gushyiraho amabiro de vote ko imigambwe yose yarimo aratanga n'ikiriro mbere abagiye bagira rukuru basaba ko kubahirizwa twebwe rero mu rwanda rwabo usanga nibuka nagize rukuru ni muri Buhumuza aya ni izindi ntara zimwe zose twarazigize ariko muri raporo avuze ko numva nta nigeze numva Burundi bwa bose kumbure abarongo ya masepi barababesha icabona n'umukiranga yo hagati naramwitwayeho cyane mbere we nshimira rwose ko yarakoze ibyo ashoboye byose muri utanyerera baratwubahiriza ahandi seni novuga ko yamugararije nawe ibyo ashobora yari yabikoze mugabo no muri seni nashoboye kugana n'urongoye seni mugabo nararabye ko badutunganyiriza turakora ibishoboka byose mugabo ahandi hose byaranse uvuga ko no mu Burundi bwose uko bwakabaye ko bungana na mbiro de yose hari ko bayavuza ngana ashika 14 birenga Burundi bwa bose buserukiwe muri butanyerera amakomine 6 gusa ahandi hose iyo raporo ndayifise naho bavuze bose nabivuze muri butanyerera ndabona yuko mwagize ruku ariko urumva ngo bafite butanyerera gusa twese batwemereye butanyerera Igitega Bujumbura na Burunga hose baratwanye nta nico babivuze ko naya masaha twararindiriye turabura no ko Olivier Nkuza rero ntari nabusema ya mobile de vote yuzuye ko abantu bari mu mugambwe uri ku butegetsi ariko ibyo nizo tubuza kuja mu matora tuzoyabandanya ariko ribyo buza ko tutagenda tuvuze agahazi ngarutse rero ku byo yagiye arashiriza kunyishu yatanze sinza gusubira kubiteba ko kumva byaheze ariko navuze uko ndabyumvira nuko ndabibona nawe aranyishura inyishu yampaye ntizanyuze abarundi baraza ubwenge impamvu byagenze uko byagenze byose barabizi ntabyo nzapirwa ndagaruka ko kadutera imbere kize rero ku kijanye n'ibitoro uko mwabivuze twe mu rwanda rwa bose twarasabye ko n'amatora mbere uko yize nyuma canye bakimvira ingene boshira ko inzego hamwe amatora atoba buriya nuko kumbure hari abatabitahuye neza uri umurundi wiyumvira ugira politike hari ikibazo nico mbona muri iki gihugu ku bitoro bihari ntiwo ura kugira amacenga mbere usabe leta ati leta uritegura ingene uzovyifatamo aya masaha rero twaravuze ico twiyumvira n'uwo amacenga ntarahera turacaya afise ariko
nk'uko babivuze amatora ko bavuze ko atazosiba natwe tuzoyajamo uko azoba ameze kose ntituzosiba tuzoyajamo ariko twerekana ko hari amakenga n'ubu amakenga arahari n'uko bavuga ngo tuzokugurura ibikorwa itariki 9 n'abazojayo n'uwo kumvira kujayo ntawamenye azoshikayo ntawuzazokura ibitoro ni ikibazo gikomeye cyane niyo mpamvu n'imyamamazo mu gutangura kugira ngo uzoshikara abantu bagiye kwiyamamariza azoba ari ikibazo gikomeye cyane kandi rero ntigifate mindendegwe mbere y'amasaha jewe ubwa mbere tugira itangazo twashikirije twavuze ko dusabye leta ariko leta aya masaha umuntu abijerwa bibazwa wa mbere umuntu ahagarikiye urukino ariwe yitwa seni mu bisanzwe nuko dufa kuza turavuga leta biraba seni niyiraba ikavuga ati none abantu mbigitse mu rukino ikibuga bagiye gukinira ko kirashoboka igishoboka seni rero aya masaha yoyo izi ko bishoboka ariko biragoye rwose nayo ngira ngo irabizi nuko iyo tubibaje turungika muri leta mugabo ni kibazo gihanze abarundi bose ariyo mpamvu n'ubundi bamwe bagenda bakiraba neza barebe ko ayo matora azoshoboka ariko twebwe unari rwa bose niyarinda bahakagera kaba tuzoyitaba uko bizoba bimeze kose ariko bizoba bitugoye ntibizoba byoroshye mwebwe nk'urunani rwa bose muriteguriye kwitaba itanguzwa ry'imyiyamamazo ritegekanijwe itariki 9 twebwe twarabiravye neza turaba ingene rutunganyije nabitoboye neza ko twarabye tugasanga twoba tugiye guherekeza umugambi CNDD-FDD mu myiyamamazo twebwe urundi bwa bose ntituzokwitaba ivyo birori. Hari igitekerezo waba ufite kuri iki kiganiro twandikire kuri info@bbc.co.uk. Tugaruke kwa nkuru nziza Olivier mwebwe muriteguye kuzitabwa urubanza rw'Igitega itariki 9 urubanza rw'Igitega baradutubiye n'ivyo kandi umugwise ni cane bavuga ko ari by'umukuru w'igihugu kandi umukuru w'igihugu ntawo umugabira mugabo tuzorungika nyene abantu bakeye bashobora kuduserukira kugira ngo umukuru w'igihugu ntava avuga ko twamugabiye muriko muravuga kuri ibi mwese ndiko murashimikira kuvyerekeye ubukene n'iki biri bituma mudashobora kwitaba izo manza zose mbega itegeko rivuga iki kuvyerekeye leta gufasha imigambwe itegeko mu Burundi ntigemera yuko umuntu afasaba imfashanyo haba hanze abagenzi ivyo ntibikunda abanywanyi bawe nibo mutegerezwa kuronderamwo uburyo abanywanyi rero cyane muri iki gihugu kimeze uko kiri mu bukene n'ibindi kenshi abantu bafise ubuzi bwa leta bafise iki nibo benshi cyane bashobora kuronka uburyo ariko umugambwe w'abadasigana aho ugeza buri myiyamamazo twarateguye uburyo bwa kampanye ariko uburyo bwo bungana gutyo bwo kuja mu kugurura ivyo ubwo buryo ntabwo twari twateguye rero ico twe dukora turavye iki gihe cy'ibitoro kigoye aho umuntu kuva ngaho Bujumbura uja Igitega ari hafi 30 uva mu ntara zo hagati mu gihugu muyinga mu makomine ya kure utanze 100 ku muntu umwe murumva ko ari amahera menshi cyane rero ayo mahera dutegerezwa kuyakoresha mu bindi bikorwa tukoza kuyakoresha mu ivyo bikorwa by'ukugurura ijambo umukuru w'igihugu azotubwira bazoryumva ku maradiyo natwe tuzorishikiriza twe tuzaba twahashitse ariko nitwofata abantu 50 ku makomine yose cyangwa abantu amajana twone buri two twara bake bashoboka kwereka amakungu kwa amatora azogenda neza ku kibuga Igitega ni mu mitumba abantu bagakora neza ni seni imyidogo yacu yari yavuze ngo turafite imyidogo iyimare ivyo niho bazoba bagiriye neza icifuza umukuru w'igihugu ashaka nayo inyuma y'ibindi n'ubundi tuzogenda mugabo tugaruke twidoga kuko murumva yuko ivyo twavuze n'ubu muvugizi wa seni bifata nk'ibintu bisanzwe nk'uko umenga nta kosa ririmwo nk'uko umenga nta cokosorwa none wumva twogaruka tunezerewe gute reka tugire ko tuko turasozera kino kiganiro urabona dusigaje intambwe zibiri zikomakomeye hariho imyiyamamazo hakaba n'amatora nyezina wewe wosaba ko hoko kugira ngo ivyo biringo bibiri bihambaye bigiye gukurikira bigende neza ivyo tuvuga twebwe mugambwe w'abadasigana nuko ubunye nk'uko imigambwe bigenda nuko imigambwe ahizo birikiragira imyiyamamazo muri iki gihe c'imbere y'amatora twama tubona ahantu tugenda gukora hakabaho ingorane z'abantu ba musitanteri babuza imigambwe gukora bakakuburaguza abakuru b'imitumba ugasanga ivyo bintu biratuma umuntu agira imyidogo twama tubivuga mu nama y'umushikiranganji canke ibindi twifuza ko twogira amatora atawuburagizwa abantu batekanye ataterabwoba riri mu mitumba
ngo nuko umuntu yambaye impuzu y'umugambwe baca bamubwira bati ugasubira kugarukura gowe seni nivyo izogerageza ariko ntizobishoboka ivyo bitagezwa kuja mu ndongozi z'imigambwe cyane kuko insoresore z'umugambwe uri ku butegetsi niho hakunda kuba ingorane mu mitumba ivyo twama twabivuze twifuza rero mw'iki gihe c'imyiyamamazo ko abantu bogira imyiyamamazo batekanye umuntu agatora ico ashaka ntihabemwo bya bindi vyo gutukana hakabamwo kuvuga imigambi abantu bazogira atawututse uwundi canke ngo umuntu avuge ngo wavuze ivyo ntashaka mw'iki gihe umuntu atezwa kuvuga ibitagendage neza n'inyishu zizoba ibi nivyo twifuza nayo ibindi byose twokora twovuga amadefile twogira naco yomara mu gihe twoyakora hanyuma mu myiyamamazo ugwaruka n'abandi basimbiranirako ntaco byabimaze dusaba ko umugwi rero seni wobikurikirana ugakurikirana cyane cyane abantu bawo mu makomine tubona ko bagarariza ahubwo hari abandi bantu bumvira tutazi cyane cyane umugwi umenye ko seni itari kurumvirwa n'abantu bawo tuzogenda mu matora dufise amakenga. Patrick nawe two turarangiza izo ntambwe zisigaye zihambaye zo kwiyamamaza no gutora ubona zogenda neza gute icivuto cawe niki? Banabanza ngaruka inyuma gato Olivier ntaduteranye n'umukuru w'igihugu yavuze ko usivye Gitega ubugabe mukuru w'igihugu twe nzoba tugavye twabisiguye neza impamvu tutazoja nta muntu agabira umukuru w'igihugu byemerewe twebwe ko ni muri demokarasi mbere urongoye sendibuka turi mu nama yavuze ko abantu ko hari Igitega yavuze ati hajya hazogenda ubishoboye ntihazogenda ubishaka twebwe rero ntabyo dushoboye ntituzoja nta buryo dufise kandi twaranakumiriwe mwaya matora umva ntitwoja kwiyerekana tudakwiye kumbure ari matora ni badukwiriza ibitigira kandi bose basena tuzoseruka mu bandi ngarutse rero aho mushikanye ko amatora uko yogenda uko tubibona icyo twifuza Olivier yabivuze neza nanye niho ngaruka bikeneye ko twese tugenda duhuza atawuhungabanya uwundi atawukubagura uyundi rero usaba ari seni cyane ko yokanura ikaraba ikaruzi bare badufungiye abantu umukiranganje y'intwara hagati mu gihugu yaradufashije n'Igitega yaradufashije aho bose abo bantu barashoboye gufungurwa baridegembya ubanza kugira ngo twarabuze udutunganyiriza ko ni Bernard yacu yarabomowe nibirebire ntawadutunganyirije ariko nta kundi ducaro tugiye imakamba rero cyone ko ndasaba seni cyane yokanura twaratangaye cyane kumva ko kuwa gatanu heze ibona kuri zafashe umwanya wacu ziramukomeretsa gose kandi cyantangaje nuko ejo baragiye kwitwara umupeje arasohora umutayo kumuhagarika agiye kumuhagarika imora kuri ziranka n'uwo muntu yakidegembya umuntu wacu turiko turamuvuza nawe nyene kandi yababaye cyane none nshaka gusaba seni rero ko yokanura kurumva urukino tugiye kujamo n'urukino rw'igihugu uko umukuru w'igihugu yavuze ko yifuza ko abantu bogenda bari mu mahoro nibubahiriza ijambo umukuru w'igihugu yavuze abari ku mugambi ku butegetsi barabe izo muntu yakore zabo zimenye ko twese turi abarundi kandi ko amatora yahera tuzoguma dukeneye kuba mu Burundi nyuma y'amatora ubuzima burabandanya rega abantu bashyize kumenya ko amatora iyo aheze ubuzima baguma babana kandi bakaguma bakenera kubaho niyo mpamvu dusaba abarundi bose ko amatora ateza kuba mu mutekano twese tugatekana kugira ngo azohere neza twese tubandanye imirimo twahorako yango François Bizimana yabumvise kuri tumwe n'utundi mugiye murasaba seni hama nawe acagira ko asozera agira ica asaba imigambwe igiye kuzoja mu miyamamazo ingene yo kwifatamwe n'igihe c'amatora nyimba hagize akababakiye n'ingene bo vyifatamwe egome murakoze cyane numvise ivyo bagiye barashikiriza mpere kuri uru rubanza rutegekanijwe ku munsi wa gatanu twebwe mu mugwiseni turiko turategura urwo rubanza twiteze abemerewe kuzohiganwa bose no kuvuga 9,662 abo bose twebwe turabiteguriye kugira ngo bazobe bitavye urwo rubanza kandi turibaza yuko bazoza uwo bizoba bishitse bikagora twibaza ko uwo bizogora batazoba benshi tubifata uvuze kwitegurira bisigura iki ko harimo kuyunguruza harimo kubafungurira kwitegura ushaka kuvuga iki oya twe tuzobakira turiko dutegura aho tuzobakirira kuko niho bazoba baje gutangurira ico gikorwa c'imyiyamamazo nico twebwe tuzokora nayo ahandi kwiyunguruza n'ibindi byose bizobafasha gushikaho ivyo twarabitomoye neza
yuko biri mu buryo bwabo bonyene bazokwironderera. Narimvuze rero nti niyo batashika ivyo bihumbi 9,662 harashobora gusiba bangahe canke mirongo ingahe. Ni nkuko niyo utunganije urubanza muhiri wawe ushobora kuba witeza abantu 100 hakaza 90 urubanza ruraba umuntu akabatahura yuko biba vyamugoye, ariko twipfuza yuko urubanza nk'ubwo aho imyiyamamazo bitanguye yuko bokora uko bashoboye kose kugira ngo bazobe bahari. Ni urubanza rw'imboneka rimwe ruzoba rubaye mu Burundi. Turibaza yuko nabo nyene bari barunyotewe turavye ingene bagiye barashikiriza ivyiyumviro mu manama twagiye turagirana. Hanyuma bavuze kandi ngo barafise amakenga cane cane kuri ivyo mabiro de vote n'ibiki vyose. Nagire ndabasabe kandi barabizi twarabigiye inama aho ku mabiro de vote ayo makenga yabo bafise nibazane babandi zanderetse zibiri kuri biro de vote, hanyuma amatora amaze kurangira bazoheze bandika ivyo babonye, barabe yuko abo batanu bagize ivyo biro vy'itora yuko hari ico bononye, yuko hari ico bahengame, kuko bateza gutera igikumu ku cegeranyo c'ingene amatora azoba yagenze. Kandi ico cegeranyo amategeko arategekanya yuko inderetsi yagiserukira umugambwe kanaka canke urunani canke uwitoza giti ciwe kwico cegeranyo azogenda gitwaye, kandi ntazoba gifise wenyene. Nk'ibujumbura hazokwitoza imice ishika 29 itandukanye, abo bose 29 umwe wese azogenda atahanye ico cegeranyo kiriko ingene amatora yagenze. None abo bantu batanu abo izo nderetsi zizoba zibashinze ijisho niyo hagira ico bakora kitatuhuye n'amategeko bazoheza bacandike, hanyuma inzego zijejwe kugorora biba vyagoramye biheze bizigorore. Hazoba hari kandi n'indorerezi nazo nyene zizoheza zigire ico zishikirije ku vyasabwe naho yuko senior ikanura kugira ngo ntihazobe ibikorwa bimeze nabi mu gihe c'imyiyamamazo. Emwe nta kindi jejwe, seni irabijejwe rwose, kandi mu kubikora ibikorana n'abegwa n'amatora, no kuvuga les partenaires électoraux. Muri abo les partenaires électoraux harimo imigambwe rero n'urunani rurimwo n'abitoza ku giti cabo. Abo rero twama twagiye inama tuti nyabuna muzogire inyifato ibereye abantu bariko barahiganwa. Kandi muri aba partenaires électoraux turafise abajejwe intwaro, nabo nyene turaje inama murazocungera ntihagire icononekara muri aya matora. Harimo abajejwe ubutungane n'abandi. Abo bose tuzogira urunani rw'intameno kugira ngo amatora aringanizwe ku buryo ahumuriza bose. François, ariko hari aho ikindi kibazo cerekeye igitoro, bavuze yuko mwebwe mu by'ukuri baba babarenganije bakibabaje, ariko kandi nk'abantu mwifuza yuko abantu bahiganwa bangana kurya usanga hariho amashirahamwe ubushikirangandi abana bariya namwebwe ngaho muri sene murafise ahantu uko mwitunganya kugira ngo babahe ahantu kanaka muzamaranyeshereza mwovyifata mu kugira ngo niyo migamwe nabo bantu bazoja mu matora kugira baronka ahantu bashobora kugenda bavuga bati abazoja muri iki gihugu cyo kwitoza muzoye mutonde kuri iyi station aha. Nagire nkubwire yuko ikibazo cerekeye ibitoro jewe nsomye mwagomba ivyo no kwita mission za seni, ivyo kuja kurondera igitoro vyo hava bigora. Mugabe ico seni ikora iraja inama na leta kuko ari isanzwe ijejwe ivyo vy'ibitoro kugira ngo ico gitoro leta ikirondere, ko natwebwe ico kibazo iyo tugikeneye twitura iyo leta nyene. Ego murakoze cyane, ni butabare ko batwumviza ko twari twatumiye abaserukira umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi ariko batashoboye kwitaba. Reka nshimire abitavye kino kiganiro. Olivier Nkurunziza arongoye umugambwe Iprona, nagira ndagushimire kuba witavye kino kiganiro. Turabakengurukiye gose. Murakoze cyane. Patrick Nkurunziza urongoye umugambwe Sahwanya Frodebu ariko kandi ukaba urongoye n'urunani Uburundi bwa bose, nawe turagukengurukiye kuri aka kigoro ko kwitaba kino kiganiro. Naye ndabashimiye gose ko mwashoboye kuntumira muri iki kiganiro. Urakenuye cyane. Twari kumwe kandi n'umuvugizi w'urwego seni ruje utunganya amatora François Bizimana, nawe tugushimire.
namwebwe nyene ndabakengurukiye kubona mwaduhaye kano kanya kugira dutange umuco, ndakengurukiye nabo twari dusangiye ijambo. Yego murakoze cyane. Abariko baratwumviriza namwe turabakengurukiye, mutobarire ku majwi ya telefone atari ameze neza. Ikiganiro mwariko mwagishikirizwa na Cyriaque Muhawe nayo nkabashimiye na Prime Ndikumagenge yariko aramfasha. Murakoze.